Shalom shalom nshuti bakundwa mudukurikirana ku rubuga rwa Hardworker News, Hardworker for Real. Reka ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Reka rero turabire hamwe uburyo umuntu akora stacking ya ball kugira ngo azarunguka amariwade muri ball. Gusa kimwe ngira ndababwire ngo ibanga ririmo silivupwe ku bantu baba bayiguze mu gihe ikorotse muragura, mu gihe bagira bagikore lancement y'iyindi launchpad kuri iyo echange uca ucunga harya yaduze ukagurisha, yakoroka ukagura. Ni ibintu bisaba ubwenge cane n'amanalize. Uburyo babiraba murabira kuri ave.ai ugatwaramo contract address yayo. Tuzobereka bimwe bimwe rero nyuma yaho, ariko za muraprofita izi projet tukizishirako, kuko ari abantu banka guprofita projet ikijako bakaza kukubaza bamaze kuja kw'isoko ngo nengo vyokunda ngo nkagura, bakaza kugura uko bumvise tuvuze ngo iyi projet yanyunguye amadolari angana uko, ngo nengo vyoshoboka bite kandi wari warayitanze projet ukayisigura. Moi je suis pas là pour vous embrouiller, ikintu nshirako mba nzi yuko kizogira akamaro kandi kizobagira akamaro. La malchance provient de la négligence. Ushaka urakora subscribe kugira ngo n'ibindi vyigwa biri imbere ntibize bigucike. Muri kumwe na Day Hardworker. Reka ndabereka ikintu rero gikurikira. Umuntu aba bariko akurikirana YouTube yiwanje akaba ariko arasamara, ntagire ngo ibintu bizomugaruka ivyo yasamayeko. Kubera yuko ubu turi muri 2023, hari igihe mu minsi iri imbere muzoza kuvyibuka muri 2030 uvuga ati kandi ibintu nari narabibonye. Hehe. Sawa. Kugira rero ushobore kuba uconnecta iyo ArcSwap token nako ArcSwap token yayo yitwa ball, kugira ngo uyikore stacking bisaba yuko uba ufise irya website. Bigenda gute? Inge mbanze ndabereke gatoya. Murabizi yuko umuntu kugira ngo ayiconnecte link cyangwa se protocole yose aba afisemwo link yayo akayiconnecta. Nibaza ko nta muntu ataramenya ingene baconnecta n'igihe giheze turiko turabikora, ariko amaball mfisemwo ngaha murabona yuko mfiseyo amaball 10. Mfise amaball 10 rero. Reka rero turabe guconnecta. Mwese yamize ko muna channel hejuru ya connecta. Ushaka guconnecta rero hariya hejuru cyangwa se kuri handi ngaha dupfyonda kuri rimwe urahafyonda ugaca ukopyayo website, urayikopya ugaca uyigira kore plutôt aho, hama ca wemeza munsi. Wamara kwemeza ikuguruka ugaca uza kuyiconnecta hano hejuru, ariko hanje isanzwe iri connect. Hama rero gatoya kugira ngo uze gukora ca kintu ca stacking, murabizi ko ibikurikira nuko ugenda gupyonda kuri option yayo, option ijanye n'iyo activité ugiye gukora. Iyo option tuza kuyitora hehe? Duca hano hejuru hari akamenyetso hama ugaca uza kuraba ati stacking, deja stacking irimo ngaha. Stacking iriho. Reka turabire hamwe uburyo iyo stacking tuza kuyiprofita. Hama rero tumaze gushika ngaha, iyo stacking babanza akakwereka ahantu uza kuyugururira, ukanza kuyaprova. Ubanza ukayaprova rero murantunga ivyuma n'ibisezerana, hama ukabona kuza kuyiparticipamo. Hama umaze kuyaprova hinge turabe, urabona ko batwara ama gas fees, bisaba ufisemwo amakoa arya bari hamwe gas fees. Hano hejuru muca mubibona contract address yawo niyi. Urashaka kuyikopya ugaca uza kwajouta token. Umaze kuyaprova sawa, baduhaye stake and stake, duca kuri stake. Ubanza guca hano ukayifyonda, hama ukemeza maximum stake, bagaca gusaba kugira confirmation. Confirme, ukayiconfirminga, hama ukabona kunguka. Aho uhahejeje haza gukurikira iki? Haza gukurikira yuko uza kugenda hepfo rero ukaduza aho uza kuza uraronka amariwade na APR
uzoba uriko urakorerako. Urabona ko ekari 10 ariko hari imwe bakata, n'ibindi bintu birebire. Aha hari prise niho uca uza gufyonda, hama ugaca ugira maximum, ugaca wongera nawe ukayikonfirima, wumva uyikonfirima kabiri, hariho utwo baca bakurako ngaho, hama ugaca uza kwapuruva ukakonfirima kandi action ibayeho. Umaze kuyikonfirima, ibintu vyinshi ifisemwo ntitwovyerekana vyose icarimwe, ukarindira. Izo baguhaye rero zica ziza hano earned, naha ziyandika, ufyonda kuri harvest kugira ngo uzikureko. Ushaka kugira unstake, sorry kidogo, maze murabe iyi tableau, sawa. Hama aho uca ugira unstake ushaka kuzikurayo, stake ushaka ni prise ni stake ushaka kuzongeza, nuko bimeze. Urabona ko zaciye zigenda, hasigara utuntu tw'uduce dutoya cane, utu ntituba konte, ntabwo tuba konte kwizo umuntu afise, ariko kugira ngo uze kugira iyo harvest ndiko ndavuga, urabona ko yamaze kuba affiche, uca ufyondako collecting, agaca bakubwira uze kuyikonfirima. Ntabwo nshaka kuyikonfirima rero kubera yuko ntaco mfise nkuraho deja, ndayigize reject, hama nce ndindira. Guys, nuko rero mu bisanzwe umuntu ayikora iyo stacking ya BOM. Mukomeze kudukurikirana ku rubuga rwacu, muzogenda murahigira vyinshi, vyinshi bishobora kubafasha, kugira ngo mutahure ibi bintu vyacu. Ubu rero tugiye kuraba uburyo umuntu ashiramwo irya BOM muri wallet. Uburyo umuntu ashiramwo irya BOM muri wallet yiwe, murabizi yuko duca hano hejuru. Nasubije video inyuma, ariko reka ndakibereke neza kugira ngo ntikibacike naco nyene. Nasubije inyuma, uconda aha ugaca uza kuri trade, wamara kuza kuri trade uca uza kuri exchange ugiye gushiramwo irya BOM muri wallet yawe, hama kugira ngo uze urazibona. Abantu benshi vyagoye, uca umanuka munsi ukareba kuri select currency. Urabona iyi ni tableau ya swapping, ingene bayikoresha swapping. Uca uselectinga iyi BOW, siyo turiko turondera, sawa. Select BOW ukayifyondako, BOW urayifyondako, umara kuyifyondako kano kamenyetso ka metamask uca ugafyondako, hama bagaca baguhereza add token mu congereza, mu gifaransa c'est ajouter le jeton. Uca uza ukagira add token, vyahera ya logo yayo na ya nuze ugaca uza kuraba muri wallet yawe, ugaca usanga yaba imported successful, importé avec succès. Uca uza ngaha kuri wallet ukaza kuyiraba yuko irimwo BOW, deja irimwo. Hama rero murabona yuko utwo duce naberetse kare tutariko, ni video zingahe zitandukanye nateranyije, ariko muri make nuko bayishiramwo. Ibindi vyigwa bikurikira n'iyindi crypto ibuca iransa, tuzobibahereza vuba cane. Mwitegure kubazigura, mukora swapping burya bwo guswapinga mukoresheje website yabo. Kubazifise nabo be ready, hariho crypto yitwa Hunt bagomba bakuransako, niyo tuzoca dukoresha. Buy low sell high, tuyigura ikiri hasi tukagurisha igeze hejuru. Ku bantu bazokomeza kudukurikirana nta kizobacika. Mes chers amis, mumenye yuko nka leader wanyu ndamaze kuruha, sindushe kuba leader wanyu, ahubwo ndamaze kuruha n'utubazo duto ku bantu badakurikirana ama information n'ivyigwa tugenda turiko turatanga. Ntushaka kuza kumbaza crypto money haheze iminsi 3 ibaye lance, none ngo umuntu yoparticipa gute? Kandi deja natanze video ukuntu baparticipa kuri YouTube. Biboneke yuko abantu benshi baranegrija, babona ibintu bimaze gushuha bakaba baca bashaka kuza kubikora. No. Hama ku bintu bijanye n'andi ma projet naho nyene,
nibaza yuko tuzogenda turabaheza ama update, ariko mumenye ngo je ndiko nkorera muri Core Mainnet, ndiko nkorera muri Core Blockchain, ndiko nkorera muri Core Network, n'izindi projet ndashaka kubahereza, ariko umwanya munini mumbarize hano, mureke kuza murambaza izindi projet ntazi, kuko nta muntu amenya vyose. Umva uko hari abantu bariko barambaza ibintu vy'ibiprojet bindi bagiye bajamwo ntazi, nta muntu amenya vyose s'il vous plaît, ndafise ivyo ndimwo nca ntahura kuruta ibindi. Sawa rero mukomeze gukora subscribe, mukomeze gukora share kugira ngo abandi bantu ibi vyigwa dutanga bibafashe. Turifuza ko igihugu cacu gishobora kuba cotera imbere, turifuza yuko bientôt tuzoramuramwo n'abangahe basi bashobora kuba bokontribuwa muri kazoza ka generation iri imbere. Ivyo tubahereza tubitransmete par generation, jewe ndabibahereza, nanje ndafise ababimpereza, tuvuge ubumenyi ndabukura ahandi, namwe ndabubahaye, si vyiza ko muvyicarana muca muvyigisha abandi ngo tuze duhanikana uko, kugira ngo tugiremwo abantu batahura monde tugezemwo, kubera yuko ubuzima butera bugora, na cane cane ko numva ngo ikiro c'ibiharage mu gihugu c'Uburundi kigenda gifata akarere, gifata ibeyi. Sawa rero, yari De Hardworker, Imana ibahezagire, ndabakunda cane, subscribe and share, big up Sam, God bless you.